Ese nawe uramaze kumva kubwira ijambo ngo uracari muto, uracafise igihe imbere yawe? Harimwo ukuri mw'ayo majambo, ariko ntibimbuza kwibaza ibi bikurikira: mbega nzi iki ku vy'ejo? Ninde azi umwanya canke igihe asigaje aha kw'isi? Niki kigaragaza ko ejo umuntu azoba agifise umwanya? Naho ejo hogera, niki kitugaragariza ko tuzoba tugifise ubushobozi canke inguvu zo gushika aho twifuza gushika canke kubishikako? Rero jewe niyumvira ko umwanya wacu ari uyu munsi. Uyu munsi ariho umuntu yobikora, kuko atawuzi ivy'ejo. Uvuze ngo uzobikora ejo, ejo ni ryari? Ejo ntihahera. Mbe uzimbura iki nutatera? Ko n'umurimyi atera uyu munsi kugira azokwimbure muri kazoza. Arthur Rimbaud, umupoeta azwi cane mu Bufaransa, yapfuye ku myaka 37. Yabayeho ubuzima bwiwe buto, ariko yashitse kuri vyinshi, ashika ku vyo yipfuza. Wibaza ko yari kuba Arthur Rimbaud tuzi iyo avuga ngo ndacari muto, ndacafise igihe imbere yanje? Iyo avuga ngo ndacari muto, ngo reka ndindire ku myaka 37 ngo nzobikora kandi yarazi bizokunda. Ariko yarabikoze, abikora akiri muto. Ku gihe ciwe gito yabayeho kw'isi, abicamamare bose baramumenya. Nina Simon, icamamare mu kuvuza piano, yapfuye ku myaka yiwe 70. Ubuzima bwe ntibwari bworoshe. Yagize urugendo rurerure rw'ubuzima, ariko mu nyuma izina ryiwe ryanditswe mu bitabo. Yabaye Simon tuzi, izina yubatse ibihe, ariko bwa nyuma na nyuma yasize amateka. Nawe ntiyarazi uko bizogenda. Yabayeho igihe kirekire, aba afise inzozi, ariko yatanguye gukora akiri muto. Tuzi abantu baronse igihe cyo kubaho bashika ku vyo bipfuza, n'abandi batigeze bagira ayo mahirwe. Baronse igihe gito, bagikoresha uko bikwiriye, bashika ku vyo bipfuza. Ariko tuzi n'abandi bagiye hakiri kare, batigeze baronka amahirwe yo gushika ku vyo bipfuza canke umwanya wo gukora ivyo bashaka. Ariko tuzi n'abandi bo bapfuye bakiri birimwo bakibitangura. Niki kikubwira yuko ejo uzoba ugifise igihe? Niki kikwemeza yuko ejo uzoba ukibishoboye? Niki kikwibutsa yuko ejo ushobora gushika ku vyo wipfuza? Uko waba ukiri muto kose, uko waba ungana kose, ntibikuraho urupfu imbere yawe. Kandi uko waba ukiri muto kose, uko waba ungana kose, ntibibuza ko woshika kure canke ukabaho igihe kirekire. Ariko waho wibuka yuko ejo atawuhazi, ejo ari ibanga. Juif.